akantu kugira ngo umwe neza agira neza. Oya nukoreko reka gufata. Winigisha. Oya. Wow. Karyoshe. Kanaba. Akanya kararyoshe ariko ukuboko rero kunwesheje kuko nitanje. Kasubiza hano. Ndumiwe. Karibu kandi. Namwe tugendeye. Umeze neza? Yego ubona amahoro. Sha muraberewe. Bya vrai. Urakoze. Gusa ndashirwa baraberewe. Urakoze. Uyu mwana yazonanyicanze. Narakubwiye wewe. Ntawe bitaniye na jewe n'uyu kera kwe. Burya mama wawe kera akiri muto. Yasuko nyene n'inzobe. Yararenze. Ese nakubwiye yuko ahantu twaba yari we wa mbere mwiza ngira nko mu ntara yose. Cyane. Masheje na isanzwe ngiye. Ari dukorwa ngiye gukora muhira. Okay. Sawa ntacu nubwo muciye mugenda. Nta kibazo nzogaruka. Okay. Amasheje. Shera ikintu ari nibagiye kubwira. Merci ku kadomari. Radio. Radio. Nasiwe wari uzi yuko mfise ikibazo c'iradiyo. Je natashe ndayisanga muhira cimvuga ubu nta wundi atari sheri wanje. Merci beaucoup. Hama mfukare. Sawa, sawa. Aline. Urabona abantu ukuntu baberanye? Nziza cyane. Gusa rero ujya mukobwa murasa cyane umengo ni wewe. Burya kera igihe wari muto nkikoresha. Wasa kujya nyene. N'inzobe nimwe. Uko abantu barasa kwera taco bapfana. Sinumvise mu kwisi haba hariho photocopy y'umuntu. Sanga ujya ari photocopy yanje. Nivyo kabisa umuntu wese ngo afise uwo basa. Hama nzanira tuzi two kunwa rega umuntu ararusha urabona ko ariyo twari tugishika. Numva afise akanyota. Nzana yakare. Ayari yose nacho. Ndi. Sawa rero. Ni sawa ariko si cyane gose. Kubera ko ndatangaye. Urazi ko ngaha muri runo rugo twabuze radio. Hama ujya mushire wawe nawe abaze ko wamuhaye kado y'iradio. Kandi amaze kubivuga hari ukuntu wagize ibintu byo kwizemazemesha wigira nkaho umengo si we wayimuhaye. Kandi niyovuga ko wamuhaye radio atabizi neza ko wayimuhaye. Kuva yarije se uri umusoma ko twabuze radio umva tare wayitwaye ukayishira umushire wawe. Baba nanje urakujya nyine byagutangaje nanje byanangaje kuvyumva ngo cengo na mukadonyi radio. Ukuri ko maraje nakadona muhaye radio. Rero nizera. Umva no kwizera gute ko atari wayijanye. None bivuze ko uri amukobwa yoba yaraje muri uno rugo akayitora wenyene akayijanira muhira. Kubuze exclusive. Ibyo abera kuze niki. Ugomba kuvuga yuko ari mboni yinjiye ngaha mu nzu atora radio arayitwara wiwe. Unye igisuma ntikigiye habona. Ubushize mwabinyegirijeje. Murabura ko ari jewe nibi bintu byo ngaha mu nzu. Iyo radio ntiyari ku gatwe kanje. Mwaranyegirije ko iyo radio ari je nayitwaye, je nije ndimvuruzi y'inzu, je nije ngira byose sinzi igisuma ntikibonetse. Ubu naho muhava musura kandi kuvuga iki? Kandi muri ko murananda abantu munamaramara.
umviriza je munyizere nta radio je nakuye ngaho ndatwaye hari ariko kubera ko mutari ko muranyiza iradio warayivye jistereka guharira baba je sinzi ndagusobanura ntabyo wosobanura byumvikane kandi ukuri kuraboneka usigura iki imisi yose wosigura iki gitahuritse kandi byose biboneka ubwo mutwemeze yuko ibi inyamoni aheje kuvuga ngaha yibeshe muguma munyagiriza inzu yose yagiriza meme niwe gisuma niwe yivye radio iyo radio nije nayitwaye canke monya niwe yinjiye ngahanye aratori radio vyerekane ko byose ari wewe sawa ndabona mutari ko munyizere ariko je nta radio natwaye kandi uko niko kuri kiwanje gusa ndibona wabwira Imana ni nyamwijezo garagaza ukuri naje kuba bivuze radio ngaha ndabyumvisanye obyumvisa hanyene okay nyene mufate nk'umusuma ariko je nta radio nigeze ntwara nuko uri gisuma Imana yo mwijuru yamaze kukugaragaza reka kuvuga yandi majambo just ugiye kumuha felicitation y'ubusuma umuntu w'ikibandi atangwa kuzera ibi bintu byo munzu umva wamugore narakwihanije tanshare ku mwana wanje sinzi kutumva ushaka indi gasopo ati indi gasopo bura kuyiha muhungu wawe w'igisuma uza kuyiha jewe ubura kuyibwira ico kibandi gitangwa ari n'uyundi umusubira ukongera urubahutse urankubita ikofe jewe abe ndakubiswe ikofe ubona gira icyo ukoze nta na kimwe ukora kubera ari yari nankubise sibyo iyi nzu yose bose baranya mugomba kunyica nawe winyica nyica nawe ari ibi bintu ukoze ni biki ibi bintu nari bintu bibereye kwe umuntu nkawe ugeza aho ugwana ugakubita umuntu ndi hano ndabibonesha n'amaso yiwanje mu nzu yiwanje ibintu ubona nzo byihanganira jewe abagore mwabaye gute ari ndakwinginze sinzi usubire kubibonesha amaso yiwanje niba mudashaka yuko je nkora iki umuntu wese afise kwihangana kwiweje kwihangana kwanje kwananiwe pe uyu mugore angeze ahantu arandambiye ndabicuka n'umuntu w'umugabo uko biri kose ntwari gukora ikosa n'indi muzogura muri aka kajagari ugeza ryari mushaka mbere sane je mwibarabara jewe aba bagore nzo bakizwa n'iki amahera basize barataza amahera basize barataza amahera basize amahera basize he uzinira amahera kigagoye kuronka amahera basize amahera basize amahera basize oya nawe nukuroya ugomba ni kumana kubera yagize iki ya amahera twari duse ngaho mu nzu twagira dukoresha imigambi ubu niwe yatwaye wamenye gute kari we yatwaye abere niwe yabimbwiye abera umwana agana kurya anyi uca wemera ibintu akubwiye nkaho umengo n'umuntu mukuru rega ubwira cyari umwana ntazi ibyo avuga je ndabizi ko umwana ari gisuma kandi ndazi ko wamye mushigikira je sindamushigikira kubera yuko uyu yaba ari umuntu mukuru abikubwiye umviriza jewe sinkeneye gutunga igisuma mu rugo rw'iwanje umwana sindamukenera hama turamwirukana cyaje he umwana agana gutya papa baratazara uyu mwana aracakeneye uburere bwacu mbeho uwo mwana wamukuye he nuwo twabyaranyije nawe hari wanaje nzanye wapi warihenze je nta mwana asa nkuko nobyara gisa none ntabwo ari ci wawe uravuga umwana wawe yuko ngo gisa gute mana we nkoresha abatatu papa baratazara none nk'uyu mwana umurungitse he ziba ahaja je nawe ushaka kumenya ahaja we ni wahazi nimba unyubaha uzi ko ndi umugabo wawe mu nzu uzi nawe kutanyubaha kurikira umuhungu wawe
wewe nimba ubona ushobora kuja mu nzu ni winjire mu nzu. Ko baratati. Anatora umwana muto reka agume ngaha aje. Ziba. Nimba uzi kunyubaha nk'umugabo wawe mu nzu. Cyane nawe nimba ugomba gukurikira umuhungu wawe. Bandanye. Ibintu mama yambwiye nibyo. Okay, biragaragara. Ubu wagiye urafata ukuboko kwiwawe uraduza ushira kuri mama we wanje. Sivyo? Buri gihe wamukubita ni wiyumvira nawe kari umubyeyi nka wewe. Afise umubiri nk'abandi. Ashobora kubabara. Uraje ngaho urakubita tico wino. Reka ndakubwiza ukuri. Ibintu byo ngaho wanyuje byandambiye. Urugo rwandambiye. Mari nduru. Hageze yaho ufata ukuboko ukakubita mama we wanje amakofi. Umuntu akunze. Ndiko ndumva nishavuye ko rari kuvugisha. Ariko wari ukwiye kwicara nk'umuntu akuze ukiyumvira nawe. Mama ararengera cyane. Mama waratuma umuntu akora ibintu atakoze. None urikora ko inzu yose tware ko umuntu umwe akazana akavuyo ngaha muri nonzo. Kandi twikomera kubuzwa amahoro n'umuntu umwe. Icyatumye ndamukubita nuko yakora ndondera. Ukumva waje na mama wawe nuko nabajwe n'umwana wanje nanje akora musotora. Rero icyo gukora sikuza kwicarika je ngushwanire uduze umwa wabone ko mama wamega turamwanga ahabwo icarika mama wa muhanure abone ko ari umuntu akuze akwiye gukora ibyo bakuze. Ni vyiza. Aho urahagaze imbere y'uwanje umbwiye yuko wakubise mama we wanje sivyo? Ugafata ukuboko kadoza ugakubita undi muvyeyi. Nkaho umenga nta mwana afisa akuze yobabara. Ubu uriyumvira je kubona wewe wamukubise kofe ko bitambabaza. Niwigeze wiyumvira yuko afise n'umuhungu akuze nk'uwo wewe ufise. Ubu Justin yokwinjira ngaha gasanga ndiko ndagutera amakofe. Uzi byo? Sasa wewe yavyumvira navyo yigize yumvira. Yavyumvira nawe nere kuza gusotora umuhungu wanje. Yari kuza gusotora je nyine tumwema nyamatwa. Muri mu biki mwe? Kurumva muramutse mutera induru habaye ikihano. Urugo rwanyu rwandambiye. Naho haba induru ibyari bwashike kuri etape yo gufata ngo mukubite mama wacu. Ego nubwo yabafise amakosa ariko numwe nakuze. Ubuso umuntu wo gufata ngaduza ukuboko ngakubite mama wanje kofe kandi zi yuko ndahari. Arigabo ntushobora kubitahura. Nta muzi wanje uzi. Ujya muntu muri ko murakubita yarangwanye ko mu byiza no mu bibi mu magogwa mwibarabara turara ubusa turahangayika aho ni mu gihe wowe wari ubayeho unezerewe atakibazo ufise basi nta n'umunsi n'umwe wigeze wiyumvira no kuza kuturondera. Aho rero ni ushobora kuyumvira ati umuhungu ashobora kubabara ku rugero nyabaki mu gihe abonye nyina we yamuguye ko akubitiwe muri iyi nzu. Reka ndabasaba ikintu kimwe. Ndabinginze ndabafukamiye n'imbere y'Imana. Please ntihagire umuntu azosubira gushira ukuboko kuri mama wanje canke muzabona isura yanje yanyaye yo mwibarabara. Mbore kuri ibyo se kwera abana amakosa yandi. Ari impanuro no guhaza wenyene. Nuko tosubira kwita ujya mugore. Uzosubire kuzana ikintu kimwe c'induru kivuye kuri wewe kuri ujya mugore. Izere ko ntahuye. Ubuzima nzobamo bugeze ryari? Ubu urabona ko ibi bintu biguha amahoro? Mara gukubitwa induru za buri munsi urabona ko bizotugeza hehe?
ibi bintu je ntabyo nigeze mba mu buzima bw'iwanje ibintu by'induru byo kumenyera induru nazibayemwo rimwe ndazivamo rimwe ntabwo nipfuza gusubira mu nduru kandi mama kubera ikibazo meze uko iyumvire mugeze kuri etape yaho ukubitwa ikofe muri saro ibaze kugwanira ibintu utazi yuko uzigera unaronka utumye shwana n'umuntu ntigeze nipfuza gushwana nawe urazi kintu nagusaba je narambiwe sana yani narambiwe ntabwo ndi tayari kuguma muri ubu buzima ntabwo nigeze mbamwo nta nubwo nkeneye byiza tuba muri iyi nzu Iva ndazi neza ko ubuzima butari bwiza kuri jewe akano kuri wowe umwana wanje ariko ntandi mahitamo mfise nta kundi gucagura mfise ntegerezwa kwihangana ntegerezwa kwemera byose biriko biraba mpaka nshitse kuco nifuza sindiko niyumvira kuva muri iyi nzu ntashitse kuco nifuza kandi baze gukora kizi mama kuva ngaha nibyo numva byonyine byoduha amahoro nibyo nyine numva ko ari ngombwa kurusha kumva yuko wogwanira ibintu uzosigamwa agatwe njyewe kubaho mbona uri kuragwanira ibintu bizogutwara agatwe kandi mu buzima bwanje bwose nabayeho ntari nzi yuko bihari ibyo bintu sinabyubakirako moni yafise inzu nini twoshobora kubaho kandi twakwigera tubaho nabi Eva tekana ibi ni vy'akanya gato igihe giheze sico gisigaye ndazi ko nzobigira kandi ntucike intege uzokwirengera ingaruka y'ibyo uri kurarondera kandi uzokwihanganira ibyo uzohura nabyo mu rugendo urimo jewe ntabwo turi kumwe yani ntituri kumwe kuko umuntu yimbura ibyo yarimye Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ari isawa ndabona kurakina n'umwana mbega bashamwe mufise akanya tukaganira n'ubwoko bagatoya nta kibazo mu ncamake umaze iminsi ubona ibintu biguma biba muri runo rugo induru eka n'ibindi bitandukanye kandi we warigeze kumbwira yuko izo nduru atawundi wo kuzihagarika atari jewe rero narabyiyumviriye nyene ndumva ko ari je ngomba kuzihagarika rero kugira ngo
izo nduru zihagarare amahoro ashobore kuboneka muri runo rugo nuko muri mwebwe babiri hategerezwa kuvamo umwe akambera umufasha. Hama kandi ubiravye nawe we koresha ubwenge muri abo bantu babiri canke ije ndabiravye nabonye uko kumbera umufasha yoba wewe, na cane cane ko uzi neza ko twigeze kuba tubana ruguru kera twaragize mariage mu komine bivanye n'ubushobozi buke nari mfise ntibyakona bashobora kugira mariage nyene nyayo nyene officiel kubera ko urazi ko ubuzima butari bwiza. Ariko aka kanya tuvugana canke aka kanya novuga yuko Imana yanyibutse meze neza nta bukene mfise, kubw'ivyo ndumva yuko twokora bimwe tutashoboye gukora cagihe kera, tugasezerana mu ishengero imbere y'abakozi b'Imana bakaduhezagira, hama tukabana tukabona ukuntu turera umwana wacu turi kumwe. Hama aba nabo ujya mudamu n'ujya mwana wiwe sinzobata, nzogerageza niba ndabakoteshereza iyindi nzu babamwo canke nkabubakira iyindi nzu babamwo kugira ngo batubise ntibazoguma babintambamyi, ariko kandi babeho neza ata ngorane bafise. Rero ibyo byose kugira ndabikore ni mpaka tube twasezeranye wemeye ko tubana nk'umugore n'umugabo, kandi ndakwinginze wumve igisabo canje ntubimakanye uzokoze. ariko Abeli ivyo onye uri kuramusaba mu ncamake ntibikunda mugenzi uba nkiri muzima. Ariko Abeli aka kanya uza wibagiye